Reka nsubire ndabaramutse n'abahakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ibashikiriza amakuru atandukanye bavugwa irya nino. Tuba dufise amakuru menshi tugenda tubashikiriza ukaba mu bambere bashikirwa n'amakuru yacu iyo wafyonze kuri subscribe kuko iyo dushizeko inkuru uraronka notification maze ukamenya vyinshi bigarukwa ko irya nino. Tubashikiriza amakuru avugwa mu karere mu bisata vyose mu mutekano, politike, umutekano ndetse n'ibindi bisata bigiye bitandukanye nk'agateka kazina muntu, ubutunzi ndetse n'andi makuru aba ariko aravugwa cane. Kuri rino genekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024 tugarukanye amakuru adasanzwe, harimwo amakuru ahambaye cane, amabanga adasanzwe ndetse na bimwe ubutegetsi butaba bugomba ko dushira habona, vyose turavyegeranya maze mukabikurikira mu buryo bw'idonido. Dore ingingo nkuru nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikirako. Muri CNDD FDD vyifashe gute? Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ari mu gacerere kadasanzwe. Haravugwa icuka kibi mu gihe himirije amatora yo mu mwaka wa 2025. Ukunyinyurana ndetse nuko ibihangange vyamaze gucanamwo muri CNDD FDD hakaba harimwo imirwi ibiri isharikanye cane. Perezida Ndayishimiye arashobora kutoroherwa mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Turaza kubaha amakuru adasanzwe ndetse tuze no kugaruka kuri ivyo bivugwa muri ivyo bicocoro vyo muri CNDD FDD ndetse n'intambara ya Perezida Ndayishimiye na bamwe mu bagumyabanga bakuru ndetse n'ibindi biriko biragarukwako cane. Turaza gusimbira gato ku nkuru ziri kugarukwako mu muryango w'umusigwa umuryango usigwa na Petero Nkurunziza, aho turaza kuvuga umupfasoni Denise Bucumi akaba ari umutambukanyi wahoze arongoye Burundi Pierre Nkurunziza n'umuryango wiwe. Denise Nkurunziza hari uwoba azi aho ari muri kino gihe? Vyoba vyaragenze gute kugira ivyo Perezida Ndayishimiye yemereye umuryango usigwa na Petero Nkurunziza muri kino gihe abe yaranse kubikora, kandi bikaba biboneka ko imiryango yompi muri kino gihe itakigenderana nk'uko vyahoze mbere. Umuntu wenyene asigaye kuri uwo muryango usigwa na Petero Nkurunziza ni Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bagumyabanga bake barimwo abahoze begereye Petero Nkurunziza nk'umunyabigega wiwe Emmanuel Sinzohagera, akaba ari umunakuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, ndetse na Pascal Nyabenda. Pascal Nyabenda nawe akaba muri kino gihe atavugwa, ariko nawe akaba ari umwe mu basharikanye na Perezida Ndayishimiye, kandi akaba ari umwe mu batarahiriwe n'intwaro ya Perezida Ndayishimiye. Muri ano makuru navyo turaza kubica irya nino. Kuri Ndakugarika Gervasi Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, vyoba vyifashe gute mu gihe mu minsi iheze havuzwe amakuru ko Ndirakobuca yaragiye gukurwa mu mabanga, ariko umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo akamuryamako nk'uko nawe yamuryamyeko mu gihe Perezida Neva yari yasize dekret ikura mu mabanga Prime Niyongabo, ariko Ndakugarika akarahira karengwa ko adashobora kwemera ko Perezida Ndayishimiye asambura igihugu n'inzego z'umutekano mu gihe abagumyabanga bijunja n'ijambo bariko bararorera. Muri ano makuru muraza kuvyumva mw'idonido vyose twabiteguye. Dufise inkuru nyinshi cane, hari izo ntakubwiye mu mpfunyapfunyo ndetse n'ibindi vyinshi uraza kugenda uvyumva muri ano makuru, kubera ko tuba dufise inkuru nyinshi twavanye mu masoko yacu. Zose rero turazegeranya tukazitunganya mukagenda muzikurikira mu buryo bw'idonido. Ano makuru yacu tuyatangurire kuri ino nkuru. Urunani CRN rusaba makungu guhagarika umugambi w'inkinamico y'amatora yimirije mu Burundi. Urunani mbogoragihugu CRN ingeri ya rugamba rurwanya leta y'u Burundi rusaba makungu kugondoza leta y'u Burundi kugira ihagarike umugambi w'ikinamico y'amatora ya 2025 kuko azoteza imvururu mu gihugu. Shovino mu Gwengezo havugira urwo runani avuga ko icihutirwa hari ibiganiro birimwo abarundi bose
bihagarariwe n'amakungu ONU, ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afurika EAC kugira basubize Uburundi ku murongo wa demokarasi n'iterambere. Urunani mbogoragihugu CRN ingeri ya rugamba rukaba rwaraye rusohoye itangazo ryerekeye umugambi w'amatora yo mu mwaka uza wa 2025, aho urwo runani rumenyesha ko ayo matora ashobora kubamwo imvururu zikomeye, arico gituma rusaba amakungu guhagarika umugambi w'amatora bise inkinamico yo mu mwaka wa 2025. Jovino Mugwengezo havugira urwo runani amenyesha ko bamaze kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu kwa 10 Nyakanga 2020, kuwa igenekerezo rya 10 Nyakanga 2024, amumenyesha ko Uburundi hariko haraba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, ibishobora guteza akaga gakomeye mu gihugu hamwe hatogira igikozwe. Jovino Mugwengezo abandanya amenyesha ko yandikiye kandi urongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, amumenyesha ku vyerekeye ishirwa mu ngiro ry'ingingo ya sentare ya Afurika y'ubuseruko yerekeye ikiringo ca gatatu c'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza. Jovino Mugwengezo arangiza atera kamo amakungu kugira hagarike umugambi w'amatora, habanze haba ibiganiro bidakumira birimwo abarundi bose batandukanye bihagarariwe n'amakungu harimwo ONU, ubumwe bwa Afurika, ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko, ubumwe bwa Buraya, kugira babanze gusubiza Uburundi ku murongo mwiza wa demokarasi n'iterambere. Turiko turavuga kuri ivyo vy'amatora ndetse n'ivy'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Nakubwiye ko muri CNDD-FDD ibintu vyamaze gukomera cane, aho abagumyabanga batanguye gusubiranamwo. Perezida Ndayishimiye bamwe bake cane muri CNDD-FDD nibo bamushigikiye, ariko uwundi murwi urimwo ibicocoro n'inararibonye zo muri CNDD-FDD ndetse n'umurwi w'abajenero bahoze bagwana muri FDD, abo bose hakaba harimwo abaterekwa Perezida Ndayishimiye. Ivyo mukuru w'igihugu bamwagiriza ni vyinshi. Iciza imbere nuko yasambuye umugambwe kandi agacanishamwo abagumyabanga, kubera ko aja ku butegetsi yari yemereye abarundi ndetse n'abasenidede ko azobandanya iragi rya Petero Nkurunziza. Abasenidede benshi bari banezerewe kuko babona ko intwaro ya Petero Nkurunziza izobandanya binyuze muri Perezida Ndayishimiye, ari naco gituma Petero Nkurunziza yari yahisemwo kumwizera akamushira mu kibanza kugira ariwe arongora Burundi. Ariko ivyo Perezida Ndayishimiye yakoze ashitse ku butegetsi byaratangaje abagumyabanga, mbere bamwe batangura kwibaza ko Perezida Ndayishimiye bariko barabona atariwe bari basanzwe bazi. Perezida Neva bari bamuzi nk'umuntu araho adashobora gufata ingingo, bari bamuzi nk'umuntu bazokoresha ivyo bishakiye, bari bazi nk'umuntu abajenerale bazaja ngaho bakicara bakavuga ivyo bipfuza, Perezida Neva nawe agashira mu ngiro. Bari bazi ko adashobora gufata ingingo zihambaye, harimwo nk'ingingo yafashe yo gufunga igihangange muri CNDD-FDD umujenerale yagwanye kugira CNDD-FDD shike ku butegetsi. Umujenerale yagwanije cane abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Uyo nawe akaba ari generale bakunze no gutazira Mutamade, ndetse hakaba hari n'abari bavuze ko ari we yoba afise ipete ridasanzwe ritanabaho mu Burundi rya mareshale. Uyo nta wundi ni Generale do Polisi Alain Guillaume Bunyoni. General Alain Guillaume Bunyoni ifungwa ryiwe ryatumye bamwe mu bagumyabanga bikangamwo, babona ko Perezida Ndayishimiye yahindutse bikomeye cane. Benshi ntibiyumvira ko Perezida Ndayishimiye ashobora kurya umutima amenya agafata ingingo nk'iyo. Mwarabonye kandi abandi bategetsi bakomeye Perezida Ndayishimiye yagiye arakura mu mabanga, abandi akagenda arabigizayo. Ivyashikiye Pascal Nyabenda wari gusubirira Petero Nkurunziza mu gihe yarapfuye giturumbuka kubera ko yari umukuru w'inama nshingamateka,
ariko perezida Ndayishimiye akarahira akarengwa ko adashobora kwemera ko Pascal Nyabenda aba umukuru w'igihugu mu gihe cy'imfatakibanza kubera ko Petero Nkurunziza yari yapfuye perezida Ndayishimiye atararahira. Gutyo rero Pascal Nyabenda nawe umugumyabanga akomeye cyane kandi yahayagizwa ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, yari no mu bizigirwa ba Petero Nkurunziza. Uyu nawe yacitse umwansi wa perezida Ndayishimiye. Kuri ubu barabana y'ingwe, ibintu ni bibi cyane muri ivyo bicocoro byo muri CNDD FDD ndetse n'abashigikiye Pascal Nyabenda n'abandi bari ku ruhande rw'abita ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Bivugwa ko barongowe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, ariko nanone hakaba harimwo n'abandi benshi cyane bashafuzwa no kuba perezida Ndayishimiye, bisa nkaho atagiha agaciro iragi rya Petero Nkurunziza kuko ibintu abikora mu buryo bwiwe, ibintu akabikora uko avyumviriye. Gishavuza umurwi w'abajenerale bahoze bagize inyabitatu yo muri CNDD FDD, no kuvuga umurwi wafata ingingo mbere bamwe bavuga ko ariho igihugu gitwarirwa. Muri kino gihe perezida Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe baratesheje agaciro abo bajenerale, arico kibashavuza cyane kubona perezida Ndayishimiye hari ingingo nyinshi afata atabanje kugisha inama canke kuvyumvikanaho n'abo bajenerale bahoze bagwana muri CNDD FDD. Ivyo rero bikaduza ishavu mu bagumyabanga, mbere bamwe bakabona ko perezida Ndayishimiye yamaze gusambura bimwe biboneka umugambwe CNDD FDD kandi yamaze kuwucanishamwo. Gutyo rero iyo mirwi isharikanye mu bihangange biri ku isonga ry'igihugu, nico kibazo gikomeye cyane. Bamwe banafatira ko bavuga ko ibiri imbere bishobora kuza ari bibi gusumbiriza ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Perezida Ndayishimiye baramuhariye ikibuga muri kino gihe, iboneka nkaho ari we wenyene atwaye igihugu kubera ko abategetsi bakomeye nka bose twahora twumva bavugira ku maradiyo, bakora ibikorwa bitandukanye hirya no hino mu gihugu, bagendera intara z'igihugu, baja mu bikorwa bitandukanye, bagashikiriza amajambo cane amajambo yo kwerekana aho Burundi buhagaze mu kugwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi, baja kuvuga imigambi bafitiye abanyagihugu. Abo twovugamwo nka Reveriyano Ndikuriyo, Gervas Ndirakobuca ndetse n'abandi bategetsi batandukanye bahora baboneka nk'abagabo bijunja kandi rwose bashigikiye ubutegetsi. Muri kino gihe ntawuzi iyo banyegeye. Kuva General Ngiyomyana apfunzwe haratanguye umwikeko mu ndongozi n'ubwoba budasanzwe ko umwanya n'umwanya buri umwe wese ashobora kwisanga yafashwe agapfungwa. Mwibuke neza ko General Ngiyomyana yagirijwe gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, kandi uwo mugambi ntiyawikoranye wenyene. Hari n'abandi bategetsi bakomeye bakiriho na muri kino gihe mu butegetsi. Perezida Ndayishimiye yanse kwikurako kuko yabona ko yoba asambuye inzego zose, ariko nanone kugumiza ko abo bantu batarabana ryiza kandi abafitiye umwikeko ni ikintu gikomeye cyane kandi cisha igihugu c'u Burundi, kubera ko kubana n'umwansi wawe ubizi neza ko mudasenyera umugozi umwe, ubizi neza ko atazogufasha mu bikorwa by'iterambere, nk'ubwo perezida Ndayishimiye ubwiwe yavyivugiye ati bagomba gukora amanyanga ndetse n'ubusuma n'amabi kugira ndabirukane, ati ntaho muzoja tuzojana. Perezida Ndayishimiye ati bagomba kunshira ibintu byose mu minwe igihugu kinanire maze batangure kuvuga ko nananiwe gutwara. Ati muravuga ko ntazoronka ikiringo ca kabiri, ica mbere coco mwaracimpaye. Abo perezida Ndayishimiye yabwira arabazi neza kandi ari kumwe nabo mu butegetsi. None iyi ntambara yo muri CNDD FDD iraza guherera hehe? Umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo we gose biboneka nkaho atagihari, wamengo ntakiri umukuru w'umugambwe. Ni umuntu yarazwi ko akara cane kandi akavuga amajambo y'ukuvuga nabi ndetse no kwanka abakeba ku rwego rwo hejuru. Reveriyano Ndikuriyo muramwibuka avuga ati umuvukanye agatogwasa naramusavye nimba ivyo twagwaniye ari byo nawe yagwaniye, naze muri CNDD FDD dufatanye kubaka igihugu. Ati naramuhaye ikiringo, ati none azokwibonerako.
muribuka neza ko hari n'amakuru yavuzwe ko Reveriyano Ndikuriyo yoba ari mu bagize uruhara mu gusambura umugambwe SNL maze ugahabwa ubundi bita igifyoti. Uyu nguyu akaba nawe ari umuntu ngo atanazwi, yoba yarahawe umugambwe SNL ngo niwe awuserukira, agatogwasa ariko muri kino gihe nubwo bitavugirwa hejuru niwe mukuru w'umugambwe SNL, kuko hari n'ibiganiro bitandukanye atumirwamwo nk'umukuru w'umugambwe SNL. None Reveriyano Ndikuriyo yahoze akomeye, Reveriyano Ndikuriyo yahoze atinywa muri kino gihe kari mu gacerere kadasanzwe, bikaba biteye ubwoba abagumyabanga. Rimwe mu isoko ryacu muri CNDD-FDD yatubwiye ati: ndabaramukije, ndakunda amakuru mushikiriza. Hari amakuru mushikiriza mudafise ivyemezo, ariko ayo makuru amwamwe abafise aho yazananye. Ico mbona coco nuko hari vyinshi mutazi kubihera muri CNDD-FDD. Iciza nuko mbere yuko mutangaza amakuru y'ibibera mu gihugu mwoja muratohoza neza. Ego nivyo hari ukutumvikana muri CNDD-FDD. Sinshimye kugaruka kuri amwe mu mazina y'abariko barasharikana canke abariko barahangana muri kino gihe, ariko nanone kuntu ibintu vyifashe muri kino gihe ntago bikiri agashishishwa rumuri. Umugambwe wacu CNDD-FDD waracitsemwo imigwi ibiri. Hari umugwi wiyita ko ari uwa Ndayishimiye n'uwundi wiyita ko ari uwa Reveriye Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru, secrétaire général. Uyo nawe arafise abamuyoboka batari bake, ariko birazwi neza ko abayoboke biwe ba mbere ari imbonerakure. Izo mbonerakure azigirisha amanama akavugirwamwo ibintu n'umukuru w'igihugu bwiwe adashobora kumenya. Umukuru w'igihugu arashavuzwa cane n'ukuntu Reveriyano Ndikuriyo ashobora kuja gukoresha inama mu ntara, agatumiza ko n'abarongoye iperereza ndetse n'abo mu iperereza rya CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu ivyo bintu atabizi, ibivugirwa muri izo nama ntabimenye. Ibi rero iyo bishikiriye umukuru w'igihugu haraba ikibazo gikomeye cane, agatangura kwikeka ko hoba hari abantu bariko barategura kumutembagaza. Narirya Perezida Ndayishimiye umwanya n'umwanya yicura ko ashobora gukugwa ku butegetsi, kubera ko hari bamwe mu bagumyabanga batanguye kurogereta kuba baramushize imbere ngo abaserukire. Umugambwe yarawusambuye bimwe biboneka, kandi ntacoroshe muri kino gihe, kubera ko umukuru w'igihugu nawe afise abamuyoboka. Abo nabo rero bama bacunze cane abavuga ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Bivugwa ko Perezida Ndayishimiye ubwiwe afise abantu bamukorera iperereza. Abo bantu hakaba harimwo abumviriza ibivugirwa mu manama atandukanye Perezida Ndayishimiye atabazi icatumye mu manama atumizwako. Perezida Ndayishimiye kandi arafise bambanga amatwi mu nzego nka zose z'igihugu, kubera ko atanumwe akizera muri kino gihe, ntashobora kumenya uwumukunda canke uwutamukunda. Hari n'abamwereka ko bamushigikiye nyamara batanamushigikiye, ahubwo ari ukugira bamusamaze, bamwereka ko bafatanirije urugamba rwo guteza imbere igihugu. Ico bikoze Perezida Ndayishimiye twabonye ko ashobora kuba ari umuhinga ku rwego rwo hejuru, bisumbije kure cane uko bamwe bamwiyumvira. Perezida Ndayishimiye akija ku butegetsi, abagumyabanga benshi bari bazi ko bazomukoresha ivyo biyumvira vyose. Bari bazi neza ko Perezida Ndayishimiye ari umuntu azobumvira ico bamubwiye agakora ico, kandi niyo nawe yoba afise ico agomba gukora akabanza agahanuza mu bakuru muri CNDD-FDD ndetse na secrétaire général. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye yaratangaje cane abagumyabanga bakuru. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye arashobora kwifata agakura umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru. Ntibizobatangaze mubonye nk'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo mubonye ngakuwe mu mabanga. Nta gitangaje kizoba kirimo, kuko mwarabibonye mu gihe General Alain Guillaume Bunyoni yafatwa agapfungwa. General Bunyoni ni umwe mu bagumyabanga bakomeye, mbere benshi tumufata nkaho ari nawe muntu asigaye akomeye muri CNDD-FDD, kuko biboneka ko atakindi kintu na gito yarasigaje atari kuba mukuru w'igihugu. Ariko General Neva ntiyamutinye,
kandi ibyo yabikoze mu gihe benshi biyumvira ko adashobora kubahuka gukora icyo kintu. Muri kino gihe rero abagumyabanga benshi barabonye ko n'umwe akingiwe adashobora gushikirwa. Nico gituma bishize hamwe kugira bagire imigwi. Abafise ibyo bahuriza ko baja ku ruhande uru, abafise ibyo bahuriza ko na neva nabo bakaja ku ruhande uru. Biboneka ko Perezida Ndayishimiye afise akagwi gato k'abantu kamushigikiye. Abo bamushigikiye ni abantu bari barapfukamwe mu nda ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ariko aho ibintu bihindukiye mu Burundi, Perezida Ndayishimiye akaba yarabashize mu biti bikomeye, mbere bakaba basigaye bakomeye gusumvya uko bari bakomeye mbere. Muri kino gihe rero abo barakunda Perezida Ndayishimiye kuko yarabafashije kuva mu karenganyo barimwo. Hari abantu bagwanye muri CNDD FDD bari bakomeye cyane, ariko nanone batigera baduzwa mu mabanga canke ngo bazamurwe mu nzego nkuru z'igisirikare. Akarorero ka hato no guha ni Jules Ndihokubwayo. Siwe wenyene niwe karorero, ariko hari n'abandi bari impahazwa ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Muri kino gihe akaba ari abatoni kwa Perezida Ndayishimiye. Abo rero ntibavuga Perezida nabi kubera ko yarabafashije kumenyekana ndetse no kuduga. Ariko nanone ntimwibagire uyundi murwi w'abantu bahuriye n'akaga gakomeye ku butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Abo Perezida Ndayishimiye yita ibisuma, abo yita abangushi, abo yita basumirinda, abo yita abisha igihugu. Abo bose yita abasuma nibo bahoze bakora bigashimwa kuri Petero Nkurunziza. Abo yita abasuma ni abahawe amafaranga atari make n'ubushimwe bw'ibibanza bikomakomeye kubera ko bafashije Petero Nkurunziza bakamukingira ubutegetsi bwiwe mu kiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko. Abo bose rero bashize inguvu hamwe kugira bagwanye Perezida Ndayishimiye kuko babona ko babangamiwe ku butegetsi bwiwe. Abo kandi bari intwari muri kino gihe bakaba bitwa abasuma. Igituma Perezida Ndayishimiye abita abasuma ndetse n'abononyi nuko ivya Petero Nkurunziza atabitahura neza kandi atazi amasezerano Petero Nkurunziza yari yagiranye n'abo bantu bamufashije guhagarika abagomba kumutembagaza. None umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ashobora gutegura ndetse no kubahuka kugira iciyumviro cyo gukura mu mabanga umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca, akaba adashobora gutinya gusohora dekere ikura mu mabanga umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo. Uwo mubona ari ico atinya. Nico gituma abagumyabanga bahagurutse. Ico bikoze amakuru ahari nuko turindiriye ikintu gishobora kuba umwanya n'umwanya. Hari impinduka ziri imbere mushobora kuza kumenya. Aya makuru yose ndayabahaye kugira ntanga umuco ku makuru amwamwe mushikiriza, ariko ntago shimye kwivuga kandi ndasabye amakuru ntanze n'amakuru y'agacamutwe. Sinipfuza ko hari uwo vyoshikira akamenya ko ari watanga amakuru bibera mu butegetsi, ariko nanone amakuru amwamwe abafise ico afasha kubera ko abanyagihugu bato bato ntibamenya ibibera muri ubu butegetsi. Uko igihugu gitwagwa bizi na bene co. Aho kuvuga amakuru mutatohoje, muze muratohoza neza mumenye iyo biva n'iyo bija. Ati ndashimye cyane ku makuru mutangaza kandi mubandanye. Abarundi baba bakeneye kumenya vyinshi ku bibera mu butegetsi. Imana ibashoboze. Ngubwo ubutumwa twahawe ni isoko ryacu basanzwe baduha amakuru, isoko ryegereye ubutegetsi kandi rifise ivyo rizi bitari bike ku bibera mu butegetsi. N'amakuru aje akurikira inkuru zihari ko umwanya n'umwanya hashobora kuba impinduka zidasanzwe mu Burundi. Zimpinduka Perezida Ndayishimiye nawe zirashobora kumutangaza. Perezida Ndayishimiye afise ivyo ariko arategura, ariko nabo bavugwa ko bari mu mugwanya nabo barafise byinshi bateguye. No kurindira igihe kizotwereka n'ivyo tutari bwabone. Hari inkuru natanguye nkubwira kucuka kibi kiri hagati y'umuryango wa General Neva n'umuryango usigwa na Petero Nkurunziza. Denise Bucumi muri kino gihe ntiyorohewe n'umuryango wiwe.
ayo makuru yose muraza kuyakurikira mu gice kigira kabiri cano makuru twabateguriye. Ibihe byiza kuri mwese rero, ndazi ko mukunda ibiganiro n'amakuru dutambutsa, haba harimwo amakuru anyegejwe kandi ahambaye, byose muvyegeranirizwa n'umurwa w'abamenyesha amakuru ndetse n'amasoko atandukanye je nkabitunganya nkabibashikiriza mu buryo bw'idonido. Wifuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwene nk'ibi, ucyenda kuri subscribe mu kanya turaza kubana mu gice kigira kabiri.